ndabahaye mwaramutse inshuti namwe bakunze ibi biganiro bica kunsamirizi Radio Voix d'Espoir ijuru remesha na cyane cyane abakunzi b'ikiganiro tubungabunge amagara yacu ikiganiro kidasanzwe aho muri kano kanya tugomba turabire hamwe ku ngwara ya cancer y'ibere aho dusanzwe tuzi ko ku kwezi kw'icumi kwahariwe kuvuga cyane ino ngwara ya cancer y'ibere kugira ngo na cyane cyane aba rundi canke uwari wese abaherereye ashobore kugira uruhara rwo kurwanya iyo ngwara ni muri iyo ntumbero rero turi hano kugira ngo dushobore kugira icyo dufashije turi kumwe n'abaganga kugira ngo muri byinshi bagiye kudusigurira kuvyerekeye iyo ngwara ya cancer y'ibere bitume dushobora kumenya ingene twifata dina kwizera kuri mikro rero kabari jendi kumwe namwe mu kiganiro kidasanzwe nkuko turiko turabibamenyesha tukaba rero turi kumwe kugira ngo ikiganiro cyacu kigende neza turi kumwe n'abaganga babiri turi kumwe na muganga Emmanuel Nduwayo asanzwe yanonosoye ivy'amakanser mu gisata cyo kubaga tukaba rero tumuhaye kaze muri studio zacu tunamuramutsa mwaramutse cyane muganga amahoro cyane ego turakuramukije twifuriza amahoro y'Imana hano muri studio zacu amen murakoze ego kubw'ivyo namwe murashobora kuramutsa ariko baradukurikirana muri kano kanya turaramukije abakunzi ba Radio Voix d'Espoir bakwadukurikirana muri kano kanya tubipfuriza ko tuzahugirana ikiganiro ciza ego murakoze cyane turi kumwe kandi na muganga Enoke Olivier kabarero nawe ari umwigisha hano mu kigo ca Université Espoir d'Afrique n'umwigisha mu gisata c'ibijanye n'ubuganga muganga nawe ndakuramutse nguhe nikaze muri studio zacu murakoze cyane kwikaze mu mpaye nanjye ndashimye cyane ko mwashoboye kutwakira hano muri Radio Voix d'Espoir murakoze cyane baza ko tuza kuganira neza kubijanye nkuko mwabivuze ni cancer y'ibere murakoze murakoze cyane kuba ariko barakurikirana neza ku rubuga rwa Facebook turaza gukurikirana n'ibicapo kugira ngo twigishwe neza tumenye ivyerekeye ibere na cyane cyane kugira ngo bikunde dukurikirana ibintu nyine tubona n'igicapo uraho yavuze ngo atafoto nta kiba cabaye no kuvuga rero uno munsi turaherekeza n'ibicapo ikiganiro cyacu no munsi mu binga bw'ivyuma rero kugira ngo ikiganiro kigende neza ndabona ingénieur bienvenue niyo nkuru ni hari ndabona kandi Sebiyumva Vianney inyuma ya kamera ndabona kandi na Innocent Ciza ni hari kugira ngo amajwi nawe nyene adufashe abashikire neza tubahaye kaze rero kugira ngo mwisange mwiyumve mu kiganiro cyacu cuno munsi gato rero tumire amate ducerero duheza tuduge kwijambo mu kiganiro cyacu uyu munsi ndare kwico mfise ico nisigarije cyose ukumumenya ubushobozi bwamuzuye nikumukunda nikumutahura come on reka duhimbaze reka dutazirane hamwe barakoze cyane rero aho mu buhinga bw'ivyuma reka rero tumenyesha ko baradukurikirana ko ikiganiro cyacu kigiye gusamiranira ku murongo FM 94.3 mu kiya cya Rusizi 178 mu gihugu hagati ku rubuga rwa Facebook naho nyene muce mudukurikiraniraho kuri YouTube kuri Instagram aho hose muradukurikirana Radio Garden aho hose murakurikirana kino kiganiro kubw'ivyo rero wewe uri kurabona kino kiganiro sangizanya n'abandi kugira ngo bamenye ko ikiganiro gitanguye hama bagikurikirane hama tuze kumenya ingene tukwiye kwifata mu kurwanya kansere y'ibere tuduze kwijambo rero turagiye no gutangura ikiganiro cyacu mbega tuvuze kansere y'ibere insiguro y'iyo ngwara muduha imeze gute reka duhere kwa muganga Emmanuel ego murakoze ku kibazo mutubajije cancer mu kirundi twocita ikivyimba rero cancer y'ibere novuga ko ari ikivyimba gifatira mu ngingo donc ico bita mu France cellule zigize ibere rero ibere uko turibona rigizwe n'ingingo nyinshi hariho riragizwe n'ibinure riragizwe n'uduce duhingura amaberebere
atwita mu rurimi rw'icitsi lobule kiragizwe kandi n'uturingoti dutwara amaberebere rero kanseri y'ibere utwo tugingo twose tugize iryo bere tuba dushobora gufatwa n'iyo kanseri y'ibere mugabo cyane cyane ibice 85% izo kanseri zikunda gufatira muri utu turingoti dutwara amaberebere ariko bita recanogalactophore yego murakoze cyane muganga Olivier hari inyuma ku bicapo woho utubwiye iki ku busobanuro bwa kanseri y'ibere nkuko muganga aje kubivuga kanseri y'ibere ni ko yavuze n'ikibyimba donc gifatira mu ibere mu turemangingo tugize ibere nkuko yabivuze utwo turemangingo rero tangura kuza tumeze nk'utuntu tuje gutera ibere nitwo rero duheza tugakura tukagwira tukazovamwo indwara mbi ya kanseri y'ibere yego nico numva no kongerako ego tukiri rero ngaho nyene ibere yatubwiye muganga ko ribaze bifise utuntu turikoze ndabona ibicapo ngaho imbere yawe canke abariko baradukurikirana ibere ngaho mu twereka mushobora kutwereka ngaho mukatwereka ibere mukatwereka rero ingene ricafye bimeze gute turabinga hariho cyo nta mu kwidondora ntayo gatoya nuko ibicapo bidufasha kumenya ibere nuko ibere ryari ryo ni ibicapo donc dufatanyije n'ishiramwe bita Noyo Limon bigafatanya n'ishiramwe ryo mu bundi ry'abaganga bita Uzima donc twashoboye kwiga ingene dushobora kubwira abantu ibijanye n'ibere na kanseri y'ibere nabyo bicapo rero kwifashisha kugira ngo abantu basobanukirwe neza ibere ryari ryo ibere rero nkuko mu Kirundi canke muri Afrika iwacu usanga bitoshe kwerekana canke kuribona misanze ni igice cibanga c'umuntu c'umudame c'umumama rero nico gituma tubyerekana mu ishushanyo ry'indimu tubonye indimu ngaha tuze kumenya yuko abantu baze kuca babona ibere murabona ko indimu ishushanyije nk'ibere nico rero uza kuberekana yegeje kuvuga cyo muganga yari yavuze mugenzanje hano yari yerekanye ibere ingene rimeze aha ku mashusho kandi abereke ingene ibere rimeze indani yego mwonye ngaha ibere nkuko yavuze ko hariho ibere indani ingene riba rikoze mubona ko n'indimu kumwe nababwira arico kimwe n'ibere indani aha rero urabona ko yaravuze ko ibere igizwe n'ibinure rikagira n'utuntu bita uturobire dukora amaberebere watubona ngaha yego ni n'utuntu rero turi indani dufashe gukora donc dufasha gukora amaberebere donc nibiterekanye indani mu ncamake nivyo ibisigaye swaza kuyibona ku bimenyetso mubona hano murakoze cyane tubandanije none iyo ngwara ibangamiye abantu ku rugero rungana gute muganga Emmanuel ego ni ingwara ibangamiye abantu atari mu Burundi gusa mugabo na cyane no ku mugabane w'isi nta gihugu na kimwe iyo cancer atari ikiza dufashe ku isi nifashishije ibiharuro byo mu mwaka wa 2022 duhabwa ni kigo Globocan ni kigo cegeranya ibiharuro bya statistique bijanye n'amakanser ku isi batubwira yuko imiliyoni zirenga 2 n'ibihumbi 300 bagwaye iyo ngwara muri abo ibihumbi 670 barapfuye donc cyawumva yuko ari ingwara itoroshe ifata abantu benshi ku isi hanyuma ni ingwara igira kane mu ngwara zica muri makanseri yica cyane nubwo ari ingwara igira kabiri ku isi ni ingwara igiza mu gice mu mwanya wa kane mu ngwara zica cyane hanyuma
ibiharuro byinshi vyerekana yuko muri Aziya ariho hari abantu benshi bafatwa n'iyo ngwara. Bon, birasobanutse kuko ni nawo mugabane w'isi urimo abantu benshi. Hanyuma imyaka ibangamiwe cyane ni kuva ku myaka 50 gushika ku myaka 70. No kuvuga ku isi usanga ari ingwara y'abantu bariko baragera mu zabukuru. Ariko ibiharuro bimera nk'ibimera ukundi iyo dushitse muri Afrika na cyane cyane nk'ingahe iwacu mu Burundi. Dusanga abantu usanga bariko barabangamirwa cyane iyo ngwara baza hagati y'imyaka 40 kuduga. Ubundi irashobora gufata umuntu ku myaka iyo ariyo yose. Uwo maze kubona mutamaze gufatwa n'iyo ngwara yarafise imyaka 21. Je mubo maze kubona mugabo hariho n'abashobora gufatwa imbere y'iyo myaka bivana n'ivyo bita imburizi. Rero mu Burundi nta biharuro byinshi bihari, ariko hari ibyashoboye kwegeranywa mu mwaka 2020 baratubwira yuko abagore banduye iyo ngwara bashika 802. Urumva yuko atari bake. Hanyuma imyaka yari ibangamiwe cyane kuva ku myaka 40 gushika ku myaka 50. Donc urumva yuko dufatiye uko ingwara yifashe ku isi ucu usanga ngahi wacu iza ari ingwara ibangamira abantu bakiri bato bagikeneye gukora. Ego turiko turavuga ibere tukadaba no ku gicapu hajya muganga Enoke Olivier yatweretse tuca tubona umenga ni ibere ry'umukenyezi canke ibere ry'umwigeme rimaze gukura nyine rimaze gukura rishobora nko konsa nk'umwana uko ndabibona barigiranije no kujya kw'indimu. Turi ngaho none aho ngira ngo yoba ari nk'umu babageranije bisonze ngira nk'igitsina gore. None umugabo kuko mutugiye ababangamirwa mukatubwira no ku myaka, harimo umugabo nawe arashobora kuba ko hari abagabo bariko baratumva akavuga ati nkuravye igicapo ngo vyo ni vy'abagore ivyo ni vy'abakenyezi n'abigeme twe ntiturimwo. Umugabo birimwo arashobora Enoke kuba nawe yo gwara kanseri cyangwa akagira akivyimba cibere kandi tutabona ko umugabo afise igikiriza gihembe gitutuje nk'icumukobwa cyangwa icumugore. Murakoze cyane kuri ikibazo cyane cyiza cyane ikibazo abantu benshi bibaza. Urumva iyo tuvuga kanseri canke ikivyimba ko cibere abagabo benshi bavyumva bavuga bati ibyo ntibituraba, ibyo ni ivy'abamama, ni ivy'abakobwa, ni ivy'abana. Ariko baribagira cyane yuko n'umugabo arafise ibere. Umugabo afise ibere nubwo ritakuze kubera inkabura mubiri z'umugabo zidashobora gutuma ibere rikura nk'iry'umukenyezi canke iry'umwigeme. Mugabo arafise ibere, yarafise ibere rifise uduje mugabo tutashoboye kuboneka. Niyo mpamvu n'umugabo rero majambo make agwara kanseri yibere. Yaragwara cyo kibyimba cibere. Gusa ntari gwara ku rugezo nkuko ngira ngo umukenyezi ashobora kuba agwara kanseri yibere. Birumvikana cyane ntigwara ku rugero rumwe kuko umugabo afise utemanyiyo dukeya canke ibere ryiwe rifise siyene bwo mu Kirundi, donc rifise ubwubatsi bwaryo buke ugeranije nibere cy'umukenyezi. Cyo gituma urugero ruri hasi. Ego dufatiye rero kugikorwa musanzwe mukora nk'umwigisha muganga turaza kumubaza nk'uburi mu gisata cyo kubaga na cyane cyane abafise ibi bivyimba nk'umwigisha yo muri kumurigisha muri ko murahimiriza. None ko ibiharuro tubona umuganga amaze kutubwira muganga Emmanuel tukaba tuzi ko ukwezi kw'icumi kwahariwe kuza kuravugangwamwo kanseri. Mugabo tukabona iyo ngwara iguma yibonekeza. Vyoba ari uko hariho ukuntu abantu batoba bakurikirana cyane kwitaho kurwanya cyangwa kwituraka kumenya ibitera kanseri y'ibere. Ego cyane icyo murakoze ku kibazo. Nk'uko mubivuze ukwezi kw'icumi kwariwe no kuvuga no kwigisha abantu, gukangurira abantu kumenya ibijanye n'ingwara ya kanseri y'ibere. Rero
kubera yuko mu bisanzwe nko muri ibihugu canke dufatiye mu Burundi si ingwara yaho ivugwa cane burya ahubwo ni ingwara n'abantu bagwara turavye ingene amatwege turavugisha batubwira bati abantu baragwara ingwara mu muryango ugasanga bavuga yuko ahubwo barozwe kubera yuko batazi ibijanye niyo ngwara abantu mu muryango bagahera niyo mpamvu rero si vyakera cane ku buryo utakwiyumvira ko twotangura kubwira abantu hano iwacu ibijanye niyo kanseri y'ibere. Ego murakoze cyane turabandanya n'ikiyago cacu mutubwira ahanini ibitera amahigwe ibitera iyo ngwara ni bihe ibyago usanga bishobora kuba biba bigatuma umuntu agwara iyo ngwara ya kanseri y'ibere ni bihe? Ego cyane murakoze. Hariho iyo twokwita ibyago umuntu ashobora kuba afise bishobora gutera iyo kanseri. Kuvuga ko afise ivyo bintu ashobora gucagira kanseri mugabo ni ibyago. Bamwe bakunda kuvuga ngo amahirwe mabi mugabo amahirwe ntaba mabi mugabo tubita ibyago umuntu ashobora kuba afise bishobora kumuzomutera iyo ngwara. Kuvuga ko afise ivyo bintu abwiza kugira kanseri oya munyumve neza mugabo ni ibintu bita mu Faransa facteur de risque umurwayi canke umuntu wari wese ashobora kugira. Ibyo rero no bishira mu mice itatu. Hariho umuce wa mbere urimwo ibintu umuntu ashobora kudahindura kuri we ariko Imana canke yamuremye. Hakamuce wa kabiri ugizwe n'ibintu bashobora guhindura ko buke n'ibindi rero umuntu ashobora kwirinda bigakunda agahindura kugira ngo agabanye ibyago byo kuzogira iyo ngwara y'ikivyimba cibera. Aho rero kuko muyibona ngaha kuri ibicapo urabona duhere ngaha ku mugwi wa mbere ni ibintu bijanye umuntu atakinira cyane yo bihindurako mugabo hariho ibyo ashobora kugerageza kugabanya ko gatoya. Ni umugwi wa mbere. Ica mbere ni imyaka nkuko muganga yanonose bijanye n'amakanseri byo kubaga yabitubwiye hano yavuze yuko imyaka yongera hejuru niko umuntu agira ibyago vyongera byo kugwara icyo ngwara ibivyimba bibere. Iyo rero ni imyaka murumva yuko imyaka ntacu mashaka kuyihindurako. Ikindi cya kabiri ni gihe umuntu ashobora kuba ahura cyane canke yarahuye cyane ni n'inkabuzo bita estrogen. Iyo rero ikunda kuboneka mu bituma bijya bihe by'abakenyezi n'abigeme bigenda neza. Iyo rero abahinga bavuze yuko uko atangura guhura niyo nkabuzo hakiri kare kuvuga hari abana batangura kuja mu bihe ku myaka 9 imyaka 8 kuduga murumva yuko azomara imyaka myinshi cyane niba yazoshika aho ashobora kubaka igwiwe dufate yuko yubatse gwiwe atevye kugira atangure kuvyara canke giyatangiye kuvyara kugira ngo zankabuzo zigabanuke mu maraso nuko azoba amaze imyaka myinshi ahura na yankabuzo. Iyo rero ni ikindi cago gishobora gutuma kimushikana kuri kuzogwara ya cakivyimba cyo mwibere. Ikindi naco ni bijanye n'imiti abantu bafase donc bifata kugira ngo igwize canke igwize amahigwe yo gusama canke imiti ikoreshwa yego cane kuko iyo miti ikoreshwa mu kukingira imbanyi irimwo estrogen nkeya cane ku buryo idashobora kononera umubiri kuzogwara ikanseri. Mugabo hari igihe rero bisaba ngombwa yuko umuntu azoja ku miti irimwo estrogen nyinshi kugira ngo agize amahigwe yo kwibaruka. Rero abantu bagize bahuye niyo nkabuzo umwanya munini bumva yuko ari ishobora kuviramo icago cyo kuzobwira ico kivyimba cyo mwibere. Umugwi wa kabiri nawo rero ni umugwi w'ibintu mashobora guhindura. Biri mu tatu benje ni ibintu mashobora guhindura. Ukuvuga ko ikibazo cyambere cyerekana yuko abantu banini cyane afite ibiro byinshi ni kugabanya ibiro kuko ibinure birashobora gufasha nabyo mu guhingura inkabuzo zimwe zizoza gufasha gutera ico kivyimba cyo mwibere. Icya kabiri ni bijanye n'abantu bihereza inzoga nyinshi, abantu bihereza itabi n'inzoga biri mu bintu mbere uretse no mu mavyimba vy'ibere
no mu bintu bituma amakansere ibindi bivyimba byo bindi bihimba bigwira ivy'inzoga n'itabi urumva rero murumva yuko no mwibere ari bibi cyane ibisigaye rero ni muri mashaka guhindura urumva ko murashaka gufata ingeso yo guhera itabi n'inzoga ikindi ni ikimenyetso cerekana umuntu mbona yicaye no kuvuga ko umuntu aguma hamwe hari abantu bava muhira donc bayicaye no kuvuga bagenda n'ingendeshwa zabo kuja ku mirimo yabo gashaka bicara ubuzima bwabo indwi yose indwi zibiri ukwezi ugasanga ni nta siporo bashobora kugira ibyo rero nabyo nyene biri mu byago bituma umuntu ashobora kugira kanseri y'ibere ibindi umugwi rero w'ibintu bidahinduka ni ukuntu Imana yaremye amabere yacu hari amabere usanga novuga amabere bita agumye gose mugabo so kuguma kugira ngo umuntu afyenze cyangwa umuntu ko rigumye oya nibyubatse ibere ingene bimeze ngira ngo muganga yabinonosoye araza kutubwira ingene bimeze yego ni n'ukuntu ibere usanga ririmwo utundi tuntu ntovuye no sigura mu kirundi mugabo nisanze umugwi n'ingene ibere ryubatse ingene Imana yariremye ni ibintu umuntu adashobora guhindura ego tukiringaho nyene na muganga nyene yanonosoye ivyo nyene vyo kubaga cyane cyane ayo makanseri arabiye nyene kuri ubwo kuri ayo mabere ko yiyubatse nkuko muvuze ngo araza kubitubwira mbega iyo mubaga umuntu afise nyene ikibazo c'ikanseri y'ibere hari ico bishobora gushika ko bigakiza bivanye n'uko ibere ryiwe yiyubatse canke bikanka bivanye n'ingene ibere Imana ko Imana iba yararemye nta sano novuga riri hagati yuko ibere ryubatswe no kugorana gukorwa oya ukugorana gukorwa kw'ibere ntibivana nuko ryubatswe ahubwo bivana nuko ikivyimba coba kingana abundi nta sano riri hagati yuko ibere ryubatse no gukorwa no kugorana gukorwa rihari ego tukiringaho nyene rero iyo mwebwe ibimenyetso mukunze mushobora kutubwira kugira ngo uriko aradukurikirana yikabakavye mu mwanya akavuga ati nibavuga ibimenyetso nyabona numve kuko ndafise abantu nzi usanga makubwira ati jiri bere umwana ntaryonka idiravyimbye cyo gusanga ryaje kw'ibintu vy'amashira ugasanga mama bagira ikibazo mbega no bamfise ibimenyetso vya kanseri y'ibere hanini rero ngaha muca mutubwira biba bimeze gute ibimenyetso kugira ngo turatwumviriza ashobore kuba yofata umwanzuro kuvuga ati nsimbire kuri muganga ego bon tutaraduga ku bimenyetso hari akantu kamwe nagomba kongera ko mu bintu vy'imburizi bizotuma umuntu azogira kanseri na cyane cyane mwari mwatubarije mu kanya kubijanye na kanseri yo ku bagabo kenshi na kenshi kanseri yo ku bagabo uzosanga ari kanseri yo mu buryo bw'akaronda umugabo arinze amara kugwara kanseri y'ibere kenshi na kenshi usanga ari ingwara bita genetique no kuvuga ni ingwara ya karonda yo mu miryango rero muri ico gihe iyo ngwara ya karonda imaze kubiri mu muryango uwo mugabo agwayemo kanseri y'ibera avamwo iba ari umuryango a risk yo kuzogira ingwara ya kanseri y'ibere ku bakobwa n'ingwara ya kanseri ya prostate ku bagabo kuko haba hariho ico bita mutation genetique sinzi ngene no vyita mu rurimi rw'ikirundi kuko byazananye n'igishitsi bita mutation y'amagene asanzwe agenzura canke akingira ingwara y'ibere ayo mutation aba yabaye donc ivyo bikingira ibere biba vyamaze kuba artere vyahungabanye bituma umubiri utabugishoye kwikingira iyo ngwara ya kanseri y'ibere canke ya prostate rero umugabo ariko aradukurikirana yoba yaragize kanseri y'ibere amenye uko afise amahigwe menshi yo kuzogira muri kazoza na kanseri ya prostate akeneye kuguma ariko ari kurikiranisha kwa muganga afise amahigwe menshi kuvuga ashobora kubashika nka 40 menshi yo kugwara na prostate kanseri ya prostate ego uko ku bagabo ubu biramaze kwerekana
rero nciye nduga ku kibazo gikuriye ku kibazo butuaje kijanye n'ibimenyetso. Bon, kanseri y'ibere kenshi na kenshi za kugira ibimenyetso ari ukwigeze kure. Ubundi murahura murabonana atakimenyetso na kimwe ca kanseri afise. Ariko hariho ibimenyetso bimwe bimwe umuntu ashobora kwibona ko bigaca bimwarerta kuja kuburaba umuganga. Aha twovuga no mu gihe ubonye akabuye kari mu ibere urashobora kugakorako ukakabona, canke ibere ugasanga rirahinduye uko risa, ugasanga ryatukuye, ugasanga rirahishiye, canke warabibere wafyonda n'umuntu faso natari karonsa mugabo wafyonda ukabona yuko muri iryo bere havayo amazi. Ayo mazi ashobora kuba yera nkuko mubibona kuri ico gicapo, canke ugasanga asa na shokora. Ico ni kimenyetso ntububabara ufyonze gusa niho ucubibona. Gishobora kuba ikimenyetso. Canke ushobora kugira ububabare kumva mu mubiri uri kurababara, ibere riko rirababara, wakora ko nta kintu na kimwe wumvamwo. Ico gishobora kuba ikimenyetso naco ca kanseri. Hanyuma ushobora kumva kari n'akavyimba kari mu kwaha atari mu ibere, ukaza wumva ukazobona akavyimba kaje mu kwaha. Ako nako nyene karashobora kuba ikimenyetso c'uko wagize kanseri yo mu ibere. Canke kanseri y'ibere ntutoremo n'ikintu na kimwe, ukaza gusanga kanseri yagiye ugatora kanseri y'ibere ari uko igeze kure utoreye mu bindi bihimba vy'umubiri. Kuko kanseri y'ibere mu kuntu igenda irakura mu muntu ntiguma mu ibere gusa, irevura ikaja mu bindi bihimba. Rero ukaza usanga iyo kanseri uyitoye nko mu magufa, uyitoye nko mu mahaha, uyitoye nko mu gitigo, kandi mu ibere utigeze uyibonaho. Amakankayo aramaze kuboneka. Ego murakoze cyane. Turabiye kuri biriya bicapo muganga Enoke Olivier ariko aratwereka dufatiye ku vyo mwavuze ibimenyetso usanga tubona kenshi none y'umukenyezi yonsa ko hari usanga imitsi ishobora kuvyimba, yaza kumugi atonkeje neza umwana, amaberebere ntahere ntashobora gusanga afyonza, ashobora kuzutuvyimba agahava aca yimvira ati yoba ari ya kanseri yoba igombize. Ntabwo dushobora gusanga ari amaberebere yiyubatse. Mbega iyo umwana atayonse ngo ayamare, canke umukenyezi ngo yonse neza, ko ari abakenyezi usanga batinya konsa mugihe umwana umwonsa akaguhekenya, ko ari umwana umwonsa akaguhekenya, cyangwa usanga ari abakenyezi bavuga ngo nonkeje ibere ryokoroka akagomba ko riguma rihagaze. Mu gihe bigumye uko ntashobora kuba yosanga harimo utwo tuvyimba kibaza ngo ni kanseri. Yego murakoze cyane ku kibazo mubana n'amakenga arimwo. Ico kirakomeye cyane kuko mu gihe umuntu tuvuga ati umuntu azarumviriza canke yumvide ko hari akantu katameze neza, hariho ibihe bimwe bimwe umuntu adashobora kwiyumvirizamo. Dufatiye ko ico muvuze nivyo cyane, iyo umukenyezi yibungenze canke afise ariko aronsa mu mabere yiwe harimwo utuntu yumvamwo. Nico gituma utwo umuntu yumva twose mwibere ntaca ashoboka avuga yuko ari tuvyimba. Tubya tuntu rero kesho umuntu yumva ntituba dukomeye cyane. Tuba tumeze nk'umuntu ariko aragira gufyonza, tuba tumeze nk'utuntu nk'ujya kumva gashaza kabisi ngene kamumva ko kadakomeye cyane. Umuntu ashobora kumvamwo iyo karimo nk'amaberebere cyangwa kumva yuko ibintu bivyimba nk'ibere kavyimba mugabo atari kanseri. Iyo ari ikimenyetso ca kanseri kenshi uvyumva igihe umuntu atonsa. Ikindi gihe naco ni igihe umuntu umwigeme cyangwa umudame atari mu gihe ciwe c'ukwezi, mu gihe bita igihe c'ubutinyanka. C'ubutinyanka ari mu ico gihe murabizi, abadame barabizi yuko hari igihe yumva
hariho utuntu tuvyimbye mu mabere bijya rero no mu gihe umuntu yumviriza icyo gihe nikijamwo niyo twakaya turabivuga ngene umuntu igihe cyo kwiyumviriza n'igihe atari cyo kwiyumviriza ego murakoze cyane ngerageje kumwunganira wavuze utubyimba dushobora kuza mu gihe umukenyezi atonkeje umwana bon nagomba kumenyesha yuko burya kanseri ibihe byose by'umukenyezi aba ari imwe irashobora kuza ashobora kwigaragaza umuvyeyi afise inda ashobora no kwigaragaza umukenyezi ari karonse mugabo kandi je nagomba guhimiriza abantu ikintu cyo konsa abana kuko mu bintu bikingira kanseri y'ibere harimo konsa donc kwipfuza yo kwibere ryawe riguma rihagaze ukanka konsa umwana buriko ushira iryo bere ryawe mu mahirwe menshi yo kurwara kanseri mu ngorane nyinshi yo kurwara kanseri urakoze ngorane nyinshi yo kurwara kanseri hanyuma n'ibihute kenshi na kenshi ayo maberebere bagumyemo araza gutuma umukenyezi yari konsa mugatonkeje nk'uko byari bikwiye agwara ibihute byo mu ibere ego turamaze kubibona ego reka rero twibutsa bariko baradukurikirana ko turi mu kiganiro kidasanzwe kiganiro tubungabungiye amagara yacu tuko turaganira kuri kanseri y'ibere tukaba turi kumwe na muganga Emmanuel Nduwayo yanonosoye ibijanye yanonosoye ivy'amakanseri mu gisata cyo kubaga turi kumwe kandi na muganga Enoch Olivier akaba ari umwigisha muri Université Espoir d'Afrique rero ndina kwizera akaba ari ndi kumwe namwe ndiko ndizigira ko turiko twumva byinshi muri kino kiganiro none ni gute umugwayi mumaze kubona yamaze kuba yafashwe niyo ngwara ya kanseri y'ibere mumufasha gute nkamwe mu busanzwe mwaranonosoye ibijanye n'igisata cyo kubaga amakanseri imbere yuko dutangura kuvura umugwayi turabanza tukamupima kuko ikivyimbye cyose si kanseri ego kandi uko ibere rihindutse uko rihindutse kose si kanseri kuko ibere rirafise urukoba ashobora kugwara indwara zo ku rukoba ashobora kugwara n'ibitundi tuvyimba usanga atari kanseri donc ikivyimbye cyose rero si kanseri ikintu ca mbere tuca duherako mu gihe umugwayi atwituye tubanza tukamupima ibipimo vyo mw'iradiyo bivanye n'uko ibere riba rimeze turashobora kumugirira ecography canke tukamutuma ikindi gipimo bita mammographie kenshi ku bagore baba bamaze konsa ecography nta vyinshi bisangira kiraduhereza ari naco gituma duca twifashisha igipimo ca mammographie hanyuma iyo mammographie ecography aje kubigira hari ibimenyetso turaba tukavuga tuti uyu muntu uko tubibona ashobora kuba afise kanseri tuca tumutuma ikindi gipimo tugaca turondera akanyama ko muri ako kavyimba hama tugaca tuja kubipima muri laboratoire rero muri laboratoire batubwiye yuko ari kanseri baca batubwira n'ubwoko bw'iyo kanseri ko nakubwiye ko ibe mu ibere hari amakanseri menshi baca batubwira n'ubwoko bw'ayo makanseri hama tugaca tumenya tuti ubu bwoko buzokumva umutuyu ubu buzokumva umutuyu ubu nabwo tuzobukora gutya bivanye n'ubwo bwoko bwa kanseri hanyuma burya kanseri rero y'ibere ikizoguhitana umuntu ntiba iyi kanseri yo mu ibere yego yarashobora kwivurira kuguma imyaka imugumye ngaha mu ibere ashobora kuguma n'imyaka myinshi ikizokwica umuntu nuko kanseri ifise ubushobozi bwo kuva aho yahereye ikaja mu bindi bihimba vy'umubiri ivyo nivyo kenshi bihitana umuntu rero kanseri y'ibere ikunze kuba ikija mu bihimba cyane cyane mu mahaha no mu magufa no mu mutwe
no mu gitigo. Ivyo nivyo bihimba cyane cyane kanseri ikunda guca y'ibere ikunze gucija ijamo iyo igeze ku rugero rwa kure. Rero imbere yuko atangura umuti wo mugwayi tuca tubanza tukamutuma ikindi gipimo ca scanner. Scanner hera mu gikaraza ikamanuka mu nda no hepfo y'umunda, igaca ziraraba no mu magufa tukaraba yuko iyo kanseri yagumye ngaho onye mwibere. Rero ivyo vyose tumaze kuvyegeranya tuca dutangura kuyumvira tuti rero uyu mugwayi tugomba kumuvura. Rero mu kumuvura hari ikintu gihambaye nagomba guhera. Burya umugwayi umaze kubona ko agwaye kanseri ntababaye umugwayi w'umuganga umwe. Turamenyereye ngaho mu Burundi tuvuga ngo ngiye kuraba umuganga wanje, yego ngiye kuraba umukardiologe wanje. Umugwayi amaze kugwara kanseri ikamenyekana ababaye umugwayi w'abaganga benshi. Yego ababaye umugwayi w'umuganga ajejwe kuzomuha umuti, umuganga azomupima, umuganga azomukora, umuganga azomuhereza nkuko tuza kubibona mu kanya ubundi bwoko bw'imiti bita radiotherapy. Ababaye n'umugwayi w'umupsikologe azoza aramufasha. Rero abagwayi tuje tubafasha gute? Cyambere tangura kumuhumuriza kuko muri culture yacu umuco wacu uko twakuze tuvyumva kanseri bingana urupfu. Yego Icambere rero twe duherako kubanza kumuhumuriza, turafata umwanya uhagije wo kubanza kumusigurira iyo kanseri agwaye yariyo ico dutegura kuzoyikorera n'ingene azokurikiranwa gushika kire. Kuko no bamenyesha ko kanseri ibera ikira. Hanyuma duca dutangura twiha intumbero. Twiha intumbero yo mu kugira ngo tuvure iyo kanseri. Iyo ntumbero rero ivana n'urugero iba igezeko. Hanyuma tugaca twiha intumbero. Hari igihe tuvuga tuti tugomba kurandurana n'imizi yo kanseri bivanye n'urugero igezeko, canke tukavuga tuti tugomba kubanza kuvura ingwara twabonye iyo kanseri aho yamaze kuja mu bindi bihimba, canke tukavuga tuti hari abaza bageze ku rugero rwa kure ubona yuko uburyo bwo kuvura dusanzwe dukoresha ku bantu bakiri kuri stade ya hafi utoshobora kububagirira. Abo nabo ca tugerageza kurondera kubafasha kugira ngo ubagabanirize umutwaro baba bafise. Yego baremurure baremurure umutwaro baba bafise kugira ngo nabo biyumve yuko bari mu bandi. Yego hanyuma uburyo bwo kuvura dusanzwe dukoresha si bwinshi, ni uburyo bune. Hariho gukorwa ivyo vya chirurgie, hariho imiti tubaha, imiti ya chimiotherapy, hama ibi byose ngaha mu Burundi birahari. Hariho na radiotherapy. Rero radiotherapy ni uburyo bwo kuvura kanseri ukoresheje imishwarara. Ubwo buryo ahabacu mu Burundi ntiburaboneka, ko turizera yuko nabwo vuba buzoboneka. Hanyuma ikindi naco hariho umugwayi ushobora gusanga udashoboye kubaga kuko bose ntibabagwa. Hariho umugwayi usanga udashobora gushira ku miti ya chimiotherapy, hariho n'umugwayi usanga udashobora gushira ku muti wa kuri iyo radiotherapy. Rero uwo mugwayi nawe nyene abakeneye gukurikiranwa, abakeneye kuvugwa
nawe hariho ubundi buryo guca tumwitaho. Murakoze cyane naje urabona ko nagerageje gukurikirana neza no kumviriza kandi nizigire ko n'abari baradukurikirana bagerageje gukurikirana no kumviriza. Ikindyoheye nuko mutubwiye yuko kanseri y'ibere ishobora gukira nubwo biba bibonekana yarenze mumufasha mukamutegura ntagire umuganga umwe mukamuronderamo herekeza muri urwo rugendo bo kuremesha umutima wiwe kugira ngo abeho yakiriye ubwo buryo aba abayeho. Rero ivyo rero numva ndabishimye cyane. Rero turagomba kumenya tuti mbega birashoboka ko dushobora kwirinda naho mwatubwiye yuko iyo ngwara iza kumenyekana irinzi ibonekana iba yamaze gufata umuntu, birakunda ko dushobora kuyirinda Enoke? Ego cyane bishije no kuri vya bicapo ngaho birakunda. Ego cyane nkuko mubivuze birakunda yuko umuntu ashobora kwirinda ibintu bimwe byerekana yuko agiye kugira kanseri. Kubyirinda rero kugira azogira iyo kanseri ni gute? Nuko amenya hakiri kare ibimenyetso mburizi kugira ngo ace aza kubibwira abahinga abaganga batawe kumufasha hakiri kare. Biragoye gusa kuyirinda kuvuga ngo sinoyigwara nkuko twabivuze, twabonye ibishobora guhinduka, ibintu ashobora guhindura n'ibindi umuntu adashobora guhindura. Mugabo gihambaye no kumenya hakiri kare ico utuntu tuza ibimenyetso biza mburizi kugira ngo ntazogire iyo ngwara ya kanseri y'ibere. Nkuko nagize kaswenda biciyo gatoya muganga yabivuze ndabe kenshi ivyo ibimenyetso 12 bikunda kuboneka biburira ko umuntu ashobora kugwara, ashobora kugira iyo ngwara ya kanseri. Si ukuvuga ko abonye ibyo 12 ari kanseri, mugabo ni mburizi abibonye aca yihutira kuraba muganga hakiri kare kugira ngo amurabire ibyo ari byo. Ibyo rero navyo ni ibimenyetso 12 nibi. Ubwa mbere umuntu ashobora kugira kubona kwibere yuko ryahindutse, ryaje ko ryahinduye ngene risa rikavyimba gatoya, canke naho akabona akanwa katibiye kinjiye indani mwibere, kuko hari ibivyimba biba biri indani gikwega umubiri gaca gimera cakweza umubiri gaca menga winjiye indani. Ice kimenyetso gira gatatu nuko ashobora kubona ku moko kwa bita imoko haje ko ikintu menga ni takrute mu Gifaransa, ikintu cy'imenga cabungutse hajya kwibere akora avunguka. Ikindi kimenyetso gira kane nuko ashobora kubona ibere ryahindutse rigatukuriza canke naho rikavyimba. Ikindi kimenyetso nuko abona havamwo ibintu by'amazi canke ibintu menga na maraso bikizana. Ni ibimenyetso mburizi ashobora gucaja kwa muganga akamubarira ibyo ari byo. Iyindi bimenyetso ashobora kuza ko ibikomere, ashobora kuza dukomere tudakira tuguma turi kwibere, tuguma natwo nyene nushoza kuraba umuganga. Ikindi kimenyetso nuko haza ko ikivyimba kiboneka aho inyuma, kaza ikintu kiboneka kavyimbye inyuma. Nako nakabonye yoshoza kuraba muganga akamurabira. Ikindi nuko kwibere haza ko ibiti byinshi, imiti karanda mu buryo ataramenyereye kubona, uko iyo hari ivyimba kenshi canke iyo ntuze ya kanseri irishaka amaraso menshi, rero imiti iravyimba kugira ngo izane kizanira amaraso. Kiri kimenyetso nuko imoko ishobora gutibira kinjira indani, yinjira indani naco nyine kimenyetso mburizi. Yindi bimenyetso nuko ibere ishobora kuza ko ibintu bita amabose, ikaza ko ibintu bivyimvye ku mpande zose, cyangwa karumenga yagize imoko zibiri, ibere yagize imoko zibiri. Naco ni kimenyetso mburizi. Nta mikiri naco nuko umubiri w'ibere uvyimba, sinzi ko murabona hari imicungwe ya kijambere bita pamplemousse usanga kivyimbye cyane. Umubiri wacu rero ibere yashobora kumera kurya. Naco ni kimenyetso mburizi. Hama ikindi kimenyetso rero ni kimenyetso uba yiyumvirije yafyonze akumva rero akantu kagumye kujya kumutete gw'indimu. Murumva ko tete gw'indimu utandukanye n'utete gw'urushazane n'ababwiye, urumva rero ko rugumye gose. Avyumvise ivyo rero muri ibimenyetso 12 umurwayi arashobora guca aja mu maguru masha
kwitura muganga ku buryo ashobora kumurabira hakiri kare indwara ku buryo bakayivurira hakiri hafi. Murakoze cyane muganga n'ukuri kuba ariko barakurikirana iki gicapu. Ikiganiro kiza gusigara ku rubuga rwa Facebook, muze kuraba neza hariya muhinga bw'ivyuma babicapuye neza ku buryo ibi bimenyetso nubibona ni 12 mburizi uzoce wisuzuma usimbire kwa muganga. Mukanya rero turarangiza ikiganiro cacu, reka duserero n'abatera kamo kugira ngo mukanya turangize ikiganiro cacu. Nakaye kamo muganga Emmanuel mwubwira bariko baradukurikirana kandi mugira ko munababwira ni hehe bashobora kuba bakurikirana abagwaye iyo ngwara ya cancer, bagashobora no kuba ko mwavuze ati mu Burundi bariho canke hariho naho usanga babakurikiranira kugira ngo naho bahamenye uwo bavuga ati nzobitura kaze. Ego akamutwotera abariko baratwumviriza. Icambere tunobabwira ko kanseri atari urupfu. Ni ingwara ivugwa mbere gakira yivuwe kare. Hanyuma ikindi naco nuko umukenyezi wese afise yama facteur de risque kankoresha iryo jambo hamwe no kwija imyaka 40 muri iki gihugu cacu Burundi canka irenza akwiye kwisuzumisha. Nimiburi urakaraba umuntu wivuriro rimwegereye avuga ati nje kwisuzumisha kanseri, bakaba mwumviriza mu mabere bakayasuzuma bakaraba yuko atavya bimenyetso mburizi afise. Basanze atavya afise agaca yigira kwitekanira muhira. Yego. Hanyuma ikindi naco hariho uburyo bwo kwikorakora ku mukenyezi. Kenshi hari abo duhora dusanga bakatubwira yuko batigera bikorakora ku ibere kugira ngo bumvirize yuko ari utubuye ikitwa baturimo. Rero mugabo icobora kwe kukigira umugenzo ukwezi kose guheze akikorakora kugira ngo arabe yuko atakabuye kuba karimwe mu ibere giwe. Rero uko kwikorakora ku ibere hariho ikiringo ciza cyo kubigira ni gihe umukenyezi canke umwigeme yavuye mu butinyanga, kuko niho za nkabuzi zisanzwe zikora ziregira amabere canke ibihimba vy'irondoka vy'umukenyezi ziba zimeze nk'izigabanutse. Muri ico gihe ntihashobora guca agira yikorakora neza akaraba yuko atakabuye kuba kari mw'ibere. Hanyuma no bahimiriza n'abantu kwivuza hakiri kare, kuko abagwayi tubona muri no minsi n'abagwayi usanga baza amakanseri ageze ku rugero rwa kure cyane. Usanga babanje kuja kwa barumenyi, abandi nabo ugasanga bamaze umwanya munini nya bariko barasengerwa, ugasanga baje uko twategezwa kubavura bagakira bitagishoboka canke bifise ibibirihuta. Hanyuma kandi norangiza ntera n'akamo leta, kuko navuze ko hariho uburyo butari buke bwo gufasha abagwayi twe ngaha wacu tudafise, kugira ngo ibandanye idufasha kugira ngo ubwo buryo buboneke. Hanyuma ibandanye idufasha no mu gukaririza ubwenge abantu buvura zino ngwara. Hanyuma abandi bavuze ngo mvumbwira bariko baradukurikirana nkamwe bamaze kumva yuko bo jewe sanzwe ndumwigisha ngaha muri Université Espoir d'Afrique. Mugabo kandi ndi n'umuganga ndavura ku bitaro Semseka. Umuzo dukenera ashobora kudusanga hamwe n'ahandi. Murakoze cyane, reka tubashimire cyane. Enoke Olivier, hari icyo ushobora kongera ko ufatiye ku byo muganga tuba yavuze? Yego cyane, so yavuze byose mu isanzwe muganga mugenza, gusa hariho tunashaka gushimikira ko kubijanye no kwezi kuturi mu kwezi ko kumenyekanisha no kuvuga ingwara ya kanseri y'ibere. Rero hari ibintu yavuze cyane cyane bijanye no kwiyumviriza. Ibyo no kwiyumviriza abantu benshi barafise ikibazo ati none je niyumviriza gute, ndabigenza gute. Nashaka gushashire ko akantu gatoya nongira ko byo je kwiyumviriza. Umuntu ashobora kwiyumviriza mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ashobora kuryama
nko mu cumba bitanda canke ku ntebe ahantu ari wenyene agakura impuzu akiyumviriza yitonda afata umwanya ukwiye yavuze igihe cyo kwiyumviriza hama akumviriza impande zose hanyuma ashobora no kunama akumviriza yunamye gutya murabona aca ibere rimera neza akaryumviriza neza yitonze bukebuka kumva ko ari utuntu udasanzwe yumvirizamo hanyuma rero ahejeje ashobora kuja muri dushe ahantu yiyogera ndazi ko abadamu benshi bafise aho kwirabira ahagenda akamarika amaboko akiraba akaraba yuko ibere ryiwe ry'ububamfu n'iry'uburyo hari itandukaniro rinini musanzwe murazi ko umugabo amabere asanzwe atangana mugabo uraba kusa ko amabere yahinduye iforoma nk'uko abona ko nabetse hari byimbye yatibiye uri mu cirore ucibona neza hanyuma bikaca bigenda neza ukabona ati kumbe ndabonye akantu katagenda neza ukaja kura muganga rero agaca akurabira nuko nukuri jewe ndanyuzwe mu mutima wanje kandi nizigire ko nabari barakurikirana kino kiganiro banyuzwe reka rero by'umwihariko ndabashimire cyane ku kigoro mwagize mukaza hano noneho mwese murabigisha hano kuri kaminuza y'Umwizero wa Afrika akongeye ko muganga rero Nduwayo muganga Nduwayo Emmanuel asanzwe rero akorera mu bitaro Semuseka aho musanzwe mukurikiraniraho n'abantu bafise ingwara z'amakanseri rero ko bari baradukurikirana ushobora kuba afise ikibazo nk'ico aza mwiture ku bitaro Semuseka canke afise camubaza nonga kuri kaminuza y'Umwizero wa Afrika yaje kwigisha yo mubaza muganga reka ndagushimire cyane by'umwihariko ego nije ndabashimiye cyane kubona mwadutumiye kugira ngo tugire ico duterereye mu kumenya no mu kumenyekanisha ino ngwara ya kanseri y'ibere ego nkaba nizera yuko vuba muzokongera mukadutumira kugira ngo tuvuge kuri indi kanseri bangamiye cyane abakenyezi kuko hariho kanseri ya mbere burya kanseri ya mbere y'abakenyezi si yibera ha mu Burundi kanseri ya mbere y'abakenyezi nkuko nabibonye mu vya statistique byo muri 2020 ni kanseri yo mu bwinjiriro kw'igitereko nayo nyene nibaza ko muzodutumira vuba kugira ngo nayo tugire ico tubivuze ko murakoze cyane natwe nico tubereyeho hano kugira ngo dufashe abantu kubungabunga amagara yabo ego muganga nawe no kwerevye tugushimire cyane ego murakoze cyane nanjye ndabashimiye cyane ahubwo ko mwimviriye ko mutuhamagara kugira ngo tuvuge ibijanye n'iyi kanseri y'ibere muri kiringo ukuri nanjye ndabashimiye cyane naramisha yuko nsa n'umwigisha ngaha azo kinico babaza canke abakeneye kumenya byinshi turabikora tukaza kubabwira ingene bo vyirinda bimwe n'ibyo bokora mu gihe bumvise ibimenyetso mburizi ego bisigaye naje mbyo dukora mu ishira hamwe sanze nkurikiyemo kandi yitwa uzima turavuga cyane kuje n'ingwara zindi zose ni kuvuga ko n'igihe muzotwikorako ukuri tuzobitaba murakoze cyane ego murakoze cyane Voix d'Espoir Jules Meshi hari kugira ngo ifashe abene gihugu naco gituma rero kubw'ivyo yaba kuri kanseri gwinjiro gw'itereko tuzobarondera tuganire kandi namwe n'izindi ngwara musanzwe mukurikirana mu ishira hamwe ngo mushiramo uzima tuzobikorako reka rero mpindukire rero hano kuri kamera neza nshimire bagenzi banje nshimire Vianney Nsabiyumva ku masanamu meza cyane y'ubwiza Imana muhezagire kandi mwica umutima wifuza nshimire engineer bienvenue niyo nkuru ndabona hari ku mashini yarikanuye kandi vyatumye mukurikirana neza amafoto yagiye aracahajya ku rubuga bivanye n'ikiganiro turiko turavuga Imana muhumugisha nawe nyene vya bindi Imana vyishure reka nsimbire ngaho kwa Innocent Ciza burya iyo tuvuze tuti ijwi rikorera gororoka yariwe Imana muhumugisha nawe nyene mwivye umutima wifuza reka rero kandi nshimire namwe bakunze bisamizi Voix d'Espoir Jules Mesha mwari kumwe natwe muri kino kiganiro mwakoze cyane muzosigare murakiraba mugenza wataha bayo uramubwira uti simbira kuri Facebook Voix d'Espoir Jules Mesha wirabire akayazwe usimbire kuri YouTube wirabire wige umenye umenyeshe nabandi twari mu kwezi kw'icumi ko kuvuga kanseri y'ibere ibindi bihe tuzoza kuyandi makanseri dina kwizenda kumwe namwe mu kino kiganiro ndabike banuye mbashimira mbifuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro bya Voix d'Espoir Jules Mesha na butaha bye. Muhejeje kumviriza ikiganiro kidasanzwe kuri Radio Voix d'Espoir Ijwi Riremesha.
Vous venez de suivre l'émission spéciale à la radio Voix d'Espoir. Ijwi Riremesha.